tubanze dukengurukira Imana yahezagiye ano masengesho. Twayatanguye dukenguruka n'ubu turabandanya dushima ibyakoretse. Imihezagiro, imigisha, inyigisho, impanuro twaronse muri iyi misi itatu tumaze duhujwe n'ijambo ry'Imana bitwubake, bitunagure, bidufashe kugorora neza ibikorwa byacu na cyane cyane twebwe indongozi. Nagomba kandi nongere ndabashimire ko mwitavye ubutumire twabahaye mukemera mukaza kwifatanya natwe. Muri uyu mwaka rero dutanguye tubandanye dushimangira isezerano twagiriye Imana, bibonekere mu ngendo, ingiro n'inyifato, bibonekere mu bikorwa byacu bya misi yose. Uyu mwaka uzotubere umwimbu mwinshi, dutere intambwe, duteze imbere igihugu, dukomeze umugambwe wacu, tuba akarorero, dukoreshe ububasha Imana yaduhaye nk'uko amajambo meranda tumaze imisi itatu tuzirikana abidutegeka. Turakengurukiye cyane nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu kunyigisha impanuro z'akanovera yadushikirije, ziradukomeza zikatubera umuco mu bikorwa no mu gutahura umuhamagaro n'intumbero kushira imbere. Tuvuye ngaha turakekeranya ko twungutse, twineguye aho twashaye. Ndabahamagarire rero gukomeza isezerano mugwiza n'ibikorwa vyiza biduhesha iteka. Mu kurangiza, munkundire subire ndabashimire, ndabipfurize gusubira mu ngo zanyu amahoro, mushikaneyo n'ubutumwa bwiza twasangiriye hano. Imana rugira byose se rukundo, segaba wa byose nihezagirwe. Murakoze, tugire Kristo.